Aha ni ku munsi wa gatatu igenekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu, aho abakozi batandukanye b'ihoteri canke n'abandi bantu bavuze bati dufite ahantu bariko barategekanya gukorera imigambi y'iterambere, imigambi yo kugira ahantu habe ahantu h'iratiro site turistique, naho s'ahandi ni Magagi, umusozi w'Imagagi muri komine ya Giteranyi intara ya Muyinga, aho bari bisize hamwe baravuga bati reka tujeyo dutware ivyo tunywerayo ndetse n'ivyo dufungurirayo, tugende tuje kunezerwa aho nk'uko abandi baja ku ma beach, ku nzuzi, baja ku bare n'amahoteri bigezweho bizimvye canke n'ahandi hatandukanye h'iratiro, nabo bavuze bati reka tugende kuri uwo musozi w'Imagagi narirya bahafitiye imigambi yo kuhagira ahantu h'iratiro, ahantu uwariwe wese yoba yipfuza kuja kuruhukira, narirya ari ahantu hitaruye mu yindi misozi uravye uwo musozi uko umeze. Rero natwe twavuze tuti reka twifadikanye nabo, tujane nabo tuje kwirebera ivyo vyiza bihatatse bariko barakorerayo, aho ndetse hari n'imindi migambi myinshi barakorerayo kugira ngo hazobe ari ahantu uwo wese umuntu ashobora kwiyumvira akagenda akaharuhukira akahanezererwa. Rero biba ari ibintu bidasanzwe, murazi yuko iyo umuntu ahejeje umwaka kiba ari igihe kitari gito, kiba ari igihe aba yumva yokwishima agashimira inshuti n'abagenzi abo bari kumwe n'abandi bose. Rero bari bafite akanyamuneza bumva bishimye, bumva bagiye ahantu kuharaba kugira ngo bahanezerererwe, bishime, basabane, aho baba bumva bafite igishika kidasanzwe co kugira biyumve kuba bari hamwe bariko barigina novuga intsinzi yo kumara umwaka wose uri mu bikorwa vyabo bagihumeka umwuka w'abazima. Rero biba ari ivyishimo ntangere, biba ari ivy'agaciro ku bikorwa vyiza cane nk'ibi. Rero urumva yuko natwe tutovuga tuti ni ibintu vyiza aho ahantu haba ata bikorwa biraharangurirwa mugabo bakagenda bati n'iwacu niho dushaka gukorera, reka natwe tugende tuhakorere. N'uwo wundi wese azoba yipfuza kuvuga ati yohagenda, yoraba abamushikanayo akagenda akayirabira, ndetse n'umusozi twovuga mu gihe ibikorwa bahategurira vyozoba vyarashizeho wozoba ari uw'agatangaza mu gihugu ciza cacu c'Uburundi, kuko ni ivy'agaciro ntangere kubona muri komine ya Giteranyi dushobora kuba tworonka ahantu hari ivyiza bitandukanye bituma uwo wese yoza akisanzura, yoza ahishikira. Rero bagenda bayaga twishi, bavugana twishi, bumva yuko ari ibintu bishimiye, ari ibintu vy'agaciro. Rero ivyo gushima n'ivyo gukenguruka, kuko si bake bishobokera ku munsi mukuru nk'uyu ugahuza imiryango myinshi itandukanye, bakigira bagashika ahantu hatandukanye, ndetse unabona neza yuko biba ari ibintu bidasanzwe, aho imiryango itandukanye, abantu batandukanye basabana bagahuza urugwiro. Rero natwe ntitworeka kuvuga tuti turabipfurije umwaka mushasha muhire w'imigisha mihezagiro, nubwo intambamyi zitabura, ariko intambamyi ntizibuza umuntu kugera imbere, ntizibuza umuntu gukora ivyo yiyumvira. Rero tukaba tuvuga tuti ni umwaka w'ibikorwa, umwaka w'iterambere, umwaka wo kugira ngo dushike kuri ivyo vyose Mukama Imana ababidushobozamwo, natwe tukagira ishaka n'inguvu vyo gukora kugira ngo tugere kuri vyinshi bitandukanye. Rero natwe turavuze tuti
ibiganiro vyacu nakagaruka, tuzoba twongera tukomeze kubana natwe ibihe vyacu vya misi yose. Hasta la vista, umwaka mushasha muhire, tuwusangire, tuwurye ntuturye, murakoze.